singonga mugendane neza neza basije n'urubundi rampe inyishu yanje y'ukuri c'est vrai hariho umusaudiya uje gutegera bazi ko muri Saudiya ndafise abagore benshi sa ndafise abantu benshi kasubira ariko muze afise abagore benshi ndafise abagore benshi bankunda uno musi ko Saudiya benshi nahindutse banke yabo hari nabo mbikira amahera uriko racisha babonye ndumwizigirwa cyane muri sinema ndo uriko bicisha mu bufana kuba umwizigirwa wumva atari kamere kandi ni navyo ijambo ry'Imana rito umukobwa mudakunda na Abeli ntaranabona ari umufana bisanzwe ntaranabona ababwira ngo mbikira amamiliyoni ntaranabona amaze kubona kuri gerageza gukreya ubwizigirwa ni navyo ijambo ry'Imana ritubwira bumwizigirwa ku bantu bose. Ubu rero turaganutse tuzanye ubumenyi kandi buzogirira akamaro atari abamenyesha makuru bo kuri televiziyo nationale gusa atari n'abamenyesha makuru kandi masamirizi cyangwa kandi mateleviziyo ariko amenyesha makuru b'igihugu cyose bo Burundi bwose n'igihugu naco gashikirwa kubera ubwo bumenyi tuzobukoresha mu gutanga inkuru kubera igihugu kubera ari naco dusanzwe tujeje. Yes, lwakunze wa G5 Media mumeze gute? Murameze neza, je ndameze fresh kabisa ndi mpunda marembe kubera ko nihumeka umwuka w'abazima neza na neza. Ni Elma Love Mwarimu behind the camera ndetse mbandari ngo ndabahereze ama updates nko mubibona ndi kuri Airport International Melchior Ndadaye. Mose ashobora kubaza ati ari mu biki ariko akora iki ngaha. Ntarinze guteba je urabizi neza yuko ngendana Mutama Abeli. Sasa ikintu je namenye ejo cyatumye nzindukira ngaha je ngene mwibanga rikomeye cyane ni igiuko Abel afise umukobwa wo muri Saudiya afise umukobwa wo muri Saudiya afise gahunda nawe yo kuza kumutegera no munsi ku makuru mfise ndavuga ati bana jewe ndagenda vyumye kama ntabomoa yakwake sangare kama ni boss yao ni nani je makuru ndatanga uko naronse nk'umustar rero aha niho ndi kandi ubu ntango ikiganiro ariko mbonye ashitse imodoka ari yiwe ngiriye hariya higa hariya iriya yanyimika iboneka retroviseur ya rouge irekure iriya niyo modoka ari yiwe. Sasa ajengire ngende tumutere ico bita umuvumburo.com kubera ko niko kazi njejwe jewe ko kazi kitangaza makuru cyari byo byose tubimenye mwe mugumane nanje munansengere hamwe akazi kohera basi kazi kagahera jenzo bangowe kubera nibo kantunze mugabo rero kandi cembeshujeho n'umunwa lazima umbea ni utowe lazima umbea ni utowe murabibona neza yuko ndiko ngerageza kumwegera kugira ngo menye ivyo ari byo menye ivyo ari byo mwe mugumane nanje tu tumenye yuko nkaba nazanye urusaku rukankorako mutanisame kandi muramvugira modoka yiwe ngiyi uko mubibona gari yake iyi iriya hariya hirya kanche ngaha muri kino kiyo umukobwa tunamuona kure mugari modoka uramubona Abel yapowesheje nyene fresh bana Kizimbabwe muramubona. Sasa Mungu wangu nisamee naenda chendagiye Abel huyu amubona Imana irambabarira ngire nkore ico njejwe gukora kwanza wa G5 Media Abel ndo wayo huyu safi bosi tajiri usalama upo hawana nakwambia akantu kwanza je tukivuganire ewa navyo muramenya neza kambara kagumana mu ntoki safi tu ndagashire mu nzaha amuza kaza kuma kagira ngo kocho abo gasha hepfo nyine yes hapo sawa kabisa umeze neza ariko meze neza kabisa
neza neza nishugwe mu ntoki Abel Nduwayo ku kibuga c'indege ishugwe mu ntoki ndavye inyuma mu bantu muri kumwe madame wawe ntawurimwo nca nibaza ati amakuru mfise nayo ukuri ngo hariho mu Saudiya mwamufitaniye imigenderanire imeze neza yo tumuza kumutora nishugwe mu ntoki arico kintu cyakuzanye no munsi Enda kubaza wewe wibaza ko hari umuntu acamwe umuntu ari kumwe na nyine ubwite kugira nzane n'umugore ngiye kumucamo umugore amakuru mvise nayo ukuri Erega wenyene ari mwe muri baraguza ntubizi mwe muri baraguza arahiye singomwa mugendane na madame je mu bintu byose singomwa mugendane neza basije n'urundi rampe inyishu yanje y'ukuri c'est vrai hariho umusaudiya uje gutegera bazi ko muri Saudiya ndafise abagore benshi ndafise abantu benshi kasubira bariko afise abagore benshi ndafise abagore benshi bankunda abo ukunda nabo abo nkunda nabo nyene ni benshi yego uvuga afise abagore benshi mukundanye yego bari Saudiya n'abana beza barankunda uno musi ko Saudiya benshi nahindutse banke yabo hari nabo mbikira amahera uriko racisha babonye ndumwizigirwa cyane muri sinema ndo uriko bicisha mu bufana nyama ubashize mu bwinshi nyine n'abafana beza nyine ndabakunda gose niyo mpamvu ndabita abagore banje umufana akubwira ati mbikira amahera akakugira banki ivyo tubimenye ko gende umwizigirwa ko mbere bawe hora babaha abanyamakuru mu ngaca muyaginya bakije mu mahanga bataramenye barahenzwa n'abanyamakuru babarungikira cha bayajya abandi bakabarebeja ngo bazorongora ahubwo ndababaza abantu muri Oman bakijayo inzara ya mbere bari bafise yari y'abagabo kubera ko baribwe na mpaka ikintu cya mbere barondera ko ari kurondera abantu bizeye abashiri hama nabo barondera bari hariya babarungikira ngo yego ngo yamubwira ngo ariko rubaka amazu kumba ariko ayaha abandi bakobwa bine baribwe ariko je rero benshi bantukira nk'ama miliyoni timbikira uzoyampanje kuba mwiziga umva atagikamere kandi ni navyo ijambo ry'Imana umukobwa mudakunda na Abeli ntaranabona ari umufara bisanzwe ntaranabona ababwira ngo mbikira ama miliyoni ntaranabona maze kubona kuri gerageza gukreya ubwizigirwa ni navyo ijambo ry'Imana ritubwira bumwizigirwa ku bantu bose umuntu mwiza kuri bose je mfise abantu tuvugana kuri WhatsApp tutanazinanye atari muzi nume turabonana twatanguye tuvugana uko gusa kuri WhatsApp ariko ugaca usanga yampaye yanyizeye ku buryo ndugikira amafaranga no hano kwerekana hirya ejo ari umuntu yambwiye ati James miliyoni 2 nshaka ubura yambikiye ndambwira ati yashiri kuri konta cashirayo nta nigo ntitunandikirana kuko yazi ko je nta manyanga ngina yongira hageze igihe aje ca ndamugezayo uburyo gutari mu bafana canke atandukanye n'umufana ari mu bafana naho biki miliyoni zingahe 0 miliyoni Abe iyo urikura uravuga ibintu nk'ibi uravikuna abafana bagukunda ugacuraba ku ruhande rw'abakobwa n'abahungu biratandukanye abahungu benshi maze iminsi mbona bakugorera ku mukobwa hawe n'amascreenshot maze iminsi na postinga umuntu yubaho kugira ngo minimero z'uyu mudemo aguze minimero y'umukobwa wawe abagabo b'imyaka ntibaze gutereta rero byanyibukije akantu nanje kera nayigeze gukora ayo makosa ari umukobwa twigana afite je narakubagana twiga 5e hari umudemo rero yitwa Nzungu ahantu niga mu Kirundo ibuhoro abantu mu Kirundo bamumenye rero umukobwa yitwa Nzungu papa wiwe nawe yari mugenzi wa papa je vraiment umunsi umwe kwa Nzungu naramukunda gose je ndibuka ko namubwiye ijambo ati uramujya mukobwa wawe Nyamutama yitwa Bakame yagendana inkoni yaranyurutse ko ni kuma jezenzi gonde konye muzurofu ese bari bisanzwe nanze ati none rya mudemu twigana ndamukunda naho nishaka tuzoba ndingi mugese wabureni anyiruka go n'inkoni aba nawe y'imyaka nawe mbona ariko bameze ngira bucya nkumva basanze ni mbogisi ngoma ubwo Imana ishime ko umukobwa wanje ataragira nimero kubera ama message shaka biri mu mpamvu ituma utamugurira telefone banabanze yige telefone ntiyaragira je ndivuze ariko menya message bamwishuye uryama ko wapoze screenshot uko yakubwiye none yigeze rwerekije nubishura no mwishura iki nkahaje naco namwishuye
usanga uriko urasubiza inyuma abakorega erega ibintu bitangura buke bigakobeka amara imyaka bakamenyera ntwara umuntu atarakwiza imyaka bosi ese ngo mahita mutwara no munsi abaje ati ndege we mwana tubane data nabo yaraje akadodora kaza muhira nkamubona rero ntiwoza ukambera umushitsi wagira muhira ukandamutsa wandamutsa rimwe kabiri mu nyuma ati burya ndumufana wawe wa cinema kumbe ufise icugamije afise vision ugasanga ivyakugenza vyari bije aho bera kabara bahaye idi ari kuri telefone system kuri telefone mani kuri telefone nta bintu birenze kuri telefone nta bintu birenze message ya Facebook kweri we umva bijya ndayifata nk'ibintu byo gufina kandi bimaze kubona abantu benshi babwiye bari muri Amerika iki kananira abana muri Amerika nabo bameze uko ube kuzana idolari tubanze tujye ariko arazanira ibintu bya message umwana gutemwa idolari uya nabanza ni idolari harimo ibindi mwana zaramubwira ati nyene igisuko abanga yonike nka iPhone igeze 16 none kanabwiye bazabikurungira atana bishura oya sikujya bajya bari nko hehe gabashi 9 juru ya Amerika ya wapi hakuna usanga bavisa gahinda akoresha Facebook bavisa gahinda cyane yatera aya muri Amerika ukaritaza membe yoshitura je ndashitugwa no muri Amerika muri Amerika ubu ariko harasha abonye karishe yose yaheze naboye ko yose yaheze kandi ni muri Amerika kwisi ni kwisi Amerika ni kwisi nta birenze ubunze ubutaka nk'ubundi n'ubutaka hari bazo nk'ibindi byose niko rinosi iyi si nasanze iyi si nta birenze hano hose haba muri Amerika biburaya haba mu Burundi hose ni kwisi kabisa uravyumva iyo ubonye ama message nk'aki ukabona tumwana wanje koko afise igikundiro mu buco bwiwe umuhiga icapikihe niyegera mu myaka yo kuvuga ati ndashaka gufata amahitamo yiwanje ntwara ko bizova bimugora akavuga ati ndagoje murumbirwa na benshi ntakubesha umukobwa wanje asigikundira byo jewe postinze ifoto yiwe niwo musi ama message ntaronke ndayashira mesh ama like mesh yo like zihemba nogenda mu postinga buri munsi kugira ngo ungize none Facebook ni hemba nuko besha abazi ngo birahemba iyo bari ibintu bihemba nogenda gira ariko ntakubesha nyene umukobwa wanje ni mwiza naje arigenda muraba ndi munyabwa ati heba ndafise icyombo kabisa umuntu vrema aha nawenzi mubazo mutwara azora CDM nima je ndivuza ko ingene uzokwakira umungaza baje ko gusaba umugeni kunzo mwakira nabe ko mbona abana ko umukobwa wiwe nakwije kunzo mwakira ego ngira nzovyiga hageze ubu sindabizi ariko bakimije ndababwira kandi cyane ego je sinzokoresha umukobwa kugira abandi babigira nkwano nkeneye wanje uzomutanga ku buntu jewe nta nkwano nkeneye kubera ko inkwano ntiwumpa ngo umpe nk'ivyo maze gushira ku mwana ntiwumpa kandi maze kumva abantu bamaze gukosha abana iyo babakoye ujya muhunga bayiteza ibindi bintu ngo bace bamushira nyine urubanza jewe byo ntabyo nkeneye umuntu azokunda ujya mu demo wanje azoze ame agashimwe je na madame yuko twamuvyariye demo irenze ama agashimwe mwibahasha azo wateguye ni wabizi acongera mpe ikoti yo kuja ku rubanza rwiwe none se cyo nyene bitwa neza skagashimwe hamwe n'intuze n'impuzu ya madame yo kuja ku rubanza hanyuma ibindi baruhe no kubigura ibyo kubateka twikuru bweze je mu isoko umukobwa wanje n'umuhungu baruhe babisume bazane je ndabashira umudemo ndabashire n'ibintu bisumiye muga pora je kuruha imyaka 40 mbyara ndera ngira ikidongere nduhe ndamuherekeza ngo bace bakubwira uwo makona yandi yobasha uvuga niyo yankwano nyene reka mu bisanga uwo makona yandi kuko ucumengo ne mu buryo waho urubanza nturukore reka bigira mu buryo waho kugira ngo umuntu akutwariye umukobwa mwe ngo akukuye ngo ishamba kuntuze uwo mudemo n'ishamba Uje n'ishamba kwe utwaye harenze atazwera mu rugo none umuntu harenze ukunda ngo nkuri ishamba ku rugo wari ndawe dushira ama condition azogere muri 40 atarabo uzanga yitangwa kwandika ryaya ngo wango ndacuruza inzoga ngo abantu twigiye kumuraba jewe nonamurera imyaka yiwe yose ntiyo buri caje gusa ari byo ntomumarira nyine kabisa muko kubera mubera umugabo ya ico cyo nico turumva naco nojo niyo mpamvu ariko bari kujya gusa ni mama no murishije imyaka yose niyo mpamvu ugomba kumureka rero akazokuhitiramo niba umugabo bazohita bati papa tumuhaka basi we nawe umufashe urubanza uvuga ati ntiriteka mwana nzorumufasha n'ubundi nyene kuvyo bazanye sinabikubwiye nivyo uzo wateguye muhira reka baragemura nawe
ndabaho umukobwa ndanamuhomeko nziyo papa nabyo nzomuhoma ko kwe sasa iri shugwe kuri kano gashugwe fe ubona keza wow sana nikabye amarozi mbe mugabo rero ibintu wangiriye sinzi nabona akajone sinzi ico bisigura akahuje na blanc akablanc nakavere hariya kindani nyine nagashugwe keza ariko ambavuye akagashugwe ikindi kintu cyateguwe n'igiki kuri uwo muntu mu bisanzwe urabona ko abantu bo muri sinema ari ukuntu dukunda kubesha kandi kubesha nibibi burya Imana izo duhana idakurikije nta showbiz nayo nta mwanya numwe twemerewe kubesha nk'abamenye Imana kwakagombye kuba abanyakuri mu mpande zose sawa kubera ko muzo kwitwaza kubesha uvuga ngo urumva ngo jengo imbere y'imanje ngo urumva je nari umusani ngo hajya ngo nyine ngo nari mu by'ubusano ya kubesha si byiza rero jewe insiguro ya mbere y'iri shugwe ntakobesha iri shugwe ni giye umudema ari inyuma turabisha uyu hanyuma avugiye impamvu turifise hanyuma naye ndabona kuvuga mu nyuma akishugwe yawe arabiguhindiye ko ngushugwe n'igi wawe yave aravyikuye kandi mufashiriza akamiko ndamuha akamiko asigure neza yo mbwire impamvu avyikuye kandi ukavyemera atari ivyo shauri yako uri kumwe na bwana mukuru hariya nimba ari bwana mukuru ni mane jewe navyonze ntimumbaze ananesha kamera utajijua baba kavanye nyine uone witwaza mbyiza ukuri koko iryo ngo nigi wawe iri shugwe nigi wanje burya nta yakubwira ukuri ntakunda kubesha yego igi wawe gute rero kuyihe mpamvu ku mpamvu yuko tuje gutora umukunzi wawe wanje kandi akaba n'umukunzi wa be none abeko atubwiye ngo n'umukobwa ngo avuye Saudiya niki koko nawe ufise umukunzi ari Saudiya arogera ndosha abantu nyine bawe barayavuga umukobwa dukundana wa Saudiya arakundana cyane n'abantu bose kandi n'abagabo barakundana n'abasore barakundana yego bisaba tuje kwakira rero umushinga ntahe wawe neza ninde avuye hanze mu bihugu byo hanze mu rugendo rw'akazi ngo tuje kwakira idolari eka kazi ntabagiye kuzana amadolari amafaranga n'urundi usohoka n'ugiye kuzana amadevize none ntayakiriho ugiye gukora akazi gusa igihugu kiba cyagutumye nabari mu kazi amaze ikingo kingana gute wimva gute kumaze iki kingo cyose utari kuramubona mu rugo umerewe gute waramumenyereye kubona hafi yawe umuntu aravyakira kubera akazi n'akazi kazi guto ategezwa gukora kandi naho yogenda nta gihiringo kinini yayo bwamareyo yaramazeyo 2 semaines mugabizo iyo minsi ni myinshi cyane 2 semaines ku muntu ukunda ni hatari ni nk'imyaka 5 ni nk'imyaka 10 hubwo uvuze mike yego ariko niyo bijetse naho byoshika akaja kuba hanze ari mu by'akazi twovyemera kandi twobaho yego kabisa yes nuko sasa ureba abana he kure kaka salama papa safi wewe watuje imbere y'imvuta y'abantu niyaza birahindura isura nawe ukazi aho uransinze agane ko mpore akazi ki yanyerese kamera ngwaje mu kazi rero sinzi akazi mwamuhaye akari ko turabisubiramo bada nakazi ki papa ukora iki Kugafate mu rugo ntaje. Okay. Muriko murambaza akazi nsanzwe nkora. Yes. Akazi nsanzwe nkora ndumufundi mugenzi wanyu, ndumufotographe. Nanjye naje kugira ngo turonke souvenir. Numubanyi umukunzi uyu muntu yitwa Prosper. Numubanyi wacu tubana mu rupango navuze ati kugira ngo haboneke ifoto nziza azokwama yuka yuko ico gihe yaravuye muri mission y'akazi kabisa. Ego. Uri mu photographe. Ego. Uje gushikira mugenzawe Prosper. Ego. Iyo umaze kubona abantu bari mu ngendo z'akazi nkuko ndazi n'abafise vision. Ego. Amaze gushoka avuga ati bana aha nanje ubukurikira sasa. Ego. I have to go, I have to fly. Yeah. Ugomba gufata indege nawe ukagenda. Yeah. Cyangwa uvuga ati
hapana jamaa wanakulaga franga peke yao je nanje ndasamie nakimbia tu hapa mtere za Kinamba na wapi na wapi bo nanje kubusha lakini kubusha kugira ndonke amadovize bro amadolari araryoshe man amahera araryoshe ariko musingira mugore we yihakanye ngo nta mahera ngo tuye gutora Yes, wakunzi ba G5 Media neza umukiza twari tuje gutegera nguyu Monsieur Prosper umenyesha makuru wa televiziyo nkuru y'igihugu ayamaze gushika neza yari yabivuyemo ariko aba bategetse karibu papa nashika mwirukana karibu papa ego ni twara mukanje wewe oya kamera yeka ego ni impore bikaze cyane ndaje waje nika nakabendera mu ndaje ndakuye kubikora uburundi mu mutima wanje kabisa Ike yakwirenze na watu Yes, nuko bakunzi wa G5 Media nuko babwiye neza ko tuje kwakira umushitsi witeka murabibona neza ko amaze gushika bamwita Monsieur Prosper
umumenyeshamakuru wo kuri televiziyo nkuru y'igihugu baneza yuko avuye mu rugendo rwo muri Egypt aho ari mu rugendo rw'akazi ariko kandi urugendo shure kubera ko hariho vyinshi petete azakumushikiriza rero tumuha ikaze kwanza mu gihugu. Murakoze cyane je nitwa Prosper Ntazane nkuko mwabivuze umumenyeshamakuru kuri radio televiziyo nationale mu gisata c'ibiganiro kuri televiziyo umuvyeyi wandi ma televiziyo nkuko mubivuze itariki 27 niho nyene kuri iki kibuga c'indege ciza ca Bujumbura bakazira Melchior Ndadaye namwe murimwo mwamperekeza ngiye mu rugendo shuri aho ikibuga Egypt biciye mu migenderanire myiza igihugu ca Egypt gifitanye n'igihugu ciza cane ciza c'u Burundi batuma kamenyesha makuru tugenda turi babiri hanyuma Imana yatuzigama tugira ibirere vyiza turashika turiga kandi biragenda neza ubu rero turaganutse tuzanye ubumenyi kandi buzogirira akamaro atari abamenyesha makuru bo kuri televiziyo nationale gusa atari n'abamenyesha makuru kandi masamirizi cyangwa kandi ma televiziyo ariko amenyesha makuru b'igihugu cyose bo Burundi bwose n'igihugu naco gashikirwa kubera ubwo bumenyi tuzobukoresha mu gutanga inkuru kubera igihugu kubera ari naco dusanzwe tujejwe neza imbere ko nshika kuvyabaye muri Egypt nje kukugenda kwawe twarabonye amafoto yawe n'umukinyi w'amareresi Abel Nduwayo yaguherekeje ndetse n'ubu akabafashe imere imwe kuza kukwakira twifuza kumenya ati Monsieur Prosper na Abel Nduwayo imigenderanire bafitaniye yahagaze kuki ubucuti bafitaniye bumeze gute? Namenyesha makuru Abel Nduwayo n'umukinyi w'amareresi n'umuririmbyi aririmba indirimbo Mpimbaza Ndoramana cyangwa Mpimbazamana arakina n'amareresi maremare ayo twita long métrage n'amatomato n'amafiction en série nanjye n'umumenyesha makuru natwe tujejwe no kurata igihugu biciye mu biganiro mu ndirimbo arizo ba Abel baduha mu mafilime amareresi ariyo baduha riri imigenderanire nuko bakina amareresi meza ku masanamu no mu vyumviro hanyuma natwe tukayakira kayahereza abene gihugu abarorezi bakahakura icigwa cyo kwiteza imbere cyo kubana neza n'abandi ego imigenderanire aho kandi ni myiza kandi ndizeye ko izoguma iba myiza nawe ni myiza ariko muri bose kubera iki Abel kuko ndazi se wowe nyine mukorana ko kazi ariko kubera iki Abel ari hafi yawe nawe wo kuruta kumbure ni kubera ariwe dusize ku mbuga ngurukana bonye no munsi n'abandi bariho kandi biragenda neza nyakugira Imana kabisa ego urugendo rero shure mwagize ego wayaga ibiki neza tugiye kwiga iki bivuye mu byo mwakuye muri Egypt umwuga wanje nyakugira Imana nuwo gutanga ibiganiro byinshi kandi vyiza bifise intumbero yo guhindura ingendo y'abene gihugu na cyane kugira dushike kuri yambona kazoza Uburundi bwifashe 2040 n'Uburundi butembere 2060 wo rero nuko abanyagihugu babazi bega ivyo bintu biri muri iyo mbona kazoza muri iyo vision nibi rero twize mu minsi 12 twamazeyo twize ubuhinga bwo gukora ibiganiro bitandukanye kugira ngo ujya mu nyagihugu aronke ivyo akeneye mu gihe cyo ubu rero mugiye gukora iki ko mushitse muvuye kwiga twarabizeye igihugu kabizera atigena mutuzanira ubumenyi mugiye kubushikiriza gute rero abo musangiye mu mugabo nabo rero baje ku kivi bivanye n'ubumenyi muje mutuzaniye ego naramaze kubivuga iyo waka igitara kirazira kurishira munsi y'igitanda ahubwo urishira hariya hejuru nkuko namanitse akagadarapo urishira hejuru kugira rimurikire rero ubwo bumenyi narose kandi naraburose sinzobwigumizamwo nzogerageza kubusangira n'abandi mpereye ku bakorege byensire urumva buza gushabura tagata kandi ubwiza buhera ngaha bugashika n'abandi bugasohoka n'abandi buzohera iwacu nukuri ubumenyi nzobwigisha iwacu hanyuma bushikire n'abandi kugira ngo ntihatera imbere agace kamwe cyane ntihagire ubumenyi bamwe ahubwo twese tugira ubumenyi bwo gukora umurimo twatoranye kandi mwiza tuwukora neza na cyane usigura gute Egypt warayibonye warayizungurutse nabonye amafoto uri ahantu ari nko muri desert ahantu hari ingamiya nyinshi n'ibindi byinshi usigura gute bararose imisi 3 yo kuvuga igihugu cacu nabo baratubwira igihugu cabo jakajambo kambere nahereye ko
Egypte ari ingabire y'u Burundi bere kuri source du Nil ibyo oye n'aba bana baciga barabyiga ko l'Egypte est en dos du Nil ibyo rero barabivuze u Burundi burateye imbere turabise nimbona kazoza Egypte irateye imbere kandi a travers rero iyo migenderanire hagati y'u Burundi na Egypte bizwandanya bigenda neza sinovuga ko Egypte iteye imbere gusumba Burundi cyangwa Burundi buteye imbere gusumba Egypte twese imeze neza. Yes, nuko yatubwiye ati nawe kumwe na mugenzanje yamperekeje nawe ntitwamwibagiye Mabuja karibu cyane abo tukuramutse ikaze cyane. Yego meze neza cyane. Yego neza neza muvuye mu rugendo rw'akazi nkuko MC Prosper yabitubwiye twifuza ko mugice mugane muvuze ku rugendo mwagize mwagunguye mwiki mwagwize mwiki niki ikintu cyahindutse kuva mugiye muri urwo rugendo muri kariyeri yanyu yitangazamakuru. Ego muri make twarahimbawe cyane no kubona igihugu ca Egypte cyaradutumiye tukagenda mu gihugu cabo kuza kungura ubumenyi kugira ngo ubwo bumenyi buze bufashe twebwe buze bufashe n'igihugu kugira ngo dushobore gushikiriza neza amakuru abene igihugu bakeneye iterambere y'imibano y'imico y'ibiki byatwarose n'akaryo keza aho naho batwigishije byinshi natwe twarabigishije byinshi kuko Burundi bwacu burafise ubutunzi bukomeye twaragiye kurata natwe bw'igihugu cacu burafise imico nk'uko ibikinanya n'ibisi igihugu ca Misiri gifise ibyo caturatiye kuko baratweretse nyene bakunda igihugu cabo barakunda ko bokumva ivyabo bivugwa ibiriyo amapiramide uruzimire rufise amamuko mu Burundi ingene bagiye barabaho kuva ku ntwaro za kera n'ivyo byaca bigisha Ego mugiye gukora iki rero kugira ngo ubumenye mu byo mutekereye ntibuherere muri televiziyo nkuru y'igihugu gusa ko ndazi ko muzokwishyana nabo musanzwe mukorana mu baherezo ku bumenyi ariko hariho abandi bari mu bindi bisata bari mu zindi televiziyo baba bifuza yuko borahura ku bumenyi kugira ngo igihugu natwe turonke ikintu kimwe kizodushikana ku iterambere tutaravye ati mubishanke n'ubu bari seminere muteye hakuzo kwa bati kadukore seminere yitangaza y'abamenyesha makuru tubigishe ku byo twize. Ego cyane mu tumaze kwigishwa neza ingene twotanga inkuru neza twogira ibiganiro neza bishobora gutuma abene gihugu biyemvamwe igihugu bashobora gutunganya imigambi neza kugira ngo bateze igihugu nkuko twabonye karoro keza mu gihugu ca Egypte ingene bariko barubaka amazu meza kugira ngo umwene gihugu wese aronka haba yisanzure atera imbere. Ego natwe mu biganiro tugiye gukora turiko tugomba kwiyumvira ibyo twokwiga ko mu byo twotangariza abene igihugu twobaha nk'inkuru tuzovugamo ibintu bijanye n'iterambere maze dutumire n'abantu bafise ubumenyi mu bintu bijanye no kwiteza imbere mu vy'imico akaranga kurata igihugu muri ivyo byose tuzogera ubwambere nuko twomenyekanisha igihugu cacu tukamenyesha n'ubutunzi igihugu cacu gifise burya gifise nyakubahwa bifise ubutunzi bukomeye turafise aho abantu boza kuraba bega aho ibibanza vy'iratiro ni byinshi hari ibyo abasokuru badusigiye natwe dukwiye kurata abantu bakaza kuraba hariho ingoma hariho mu Gishora hariho ibyiza ni byinshi uje mu Burundi urabona imitumba isa neza cyane n'amazi turafise amazi meza cyane kabisa ni nk'ingabire y'Imana Ubwo dufise byinshi Imana yatugabiye tutaramenye ahubwo twabikoresha kugira ngo abanyamahanga bose bazi biruka kubiraba. Ego kuko abamenyesha makuru nabo bafise uruhara runini ijwi ryabo rishika na cyane cyane. Nico gituma rero duhamagare gukora ibiganiro bituma igihugu cacu gikunda dukundisha igihugu cacu tukirate. Ego nkuko abanyamisiri baguma kugira ngo igihugu cacu kimeze uko ingo murabe natwe duhamagara yandi kuza gukunda igihugu cacu natwe bye twiyumve mu gihugu cacu. Mukoreka ngo muje kuruhuka n'akaye kajambo mushikiriza uburongozi bwabizeye kugira ngo muje kuduserukira mu makungu
muze muri zino nyigisho cyane cyane televiziyo nkuru y'igihugu twoshikiriza ubwa mbere icatunyuze mu majambo make tutiwe turavuga birebire turashaka cyane yuko abarundi n'abarundikazi bokunda cyane igihugu cyabo bogikundisha twige n'abaroye mu mahanga abo bita aba diaspora haba nabo ngaha mu Burundi haba twageze kumenyekanisha igihugu cyacu n'abari mu mahanga baze gushira uburyo bwabo bw'amakuru dutezanye imbere kugira abana bacu bazoza baronke ubuzi dutere imbere dufatane mu nda abavuka murakoze cyane yes